nshaka ko atanumwe yogirwa nabi, nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Mwaramutse. Kuva ntanguye iyi channel naravuze kuri President Jean Baptiste Bagaza, abantu benshi novuga ari unanimité ou presque bemeza yuko yari ntwari yateje imbere Burundi, yakoze ibikorwa byinshi, ko nivyo navuga ko vyamunaniye noba narihenze canke naramurenganije canke ko atarose umwanya uhagije. Hanyuma mvuga kuri Buyoya novuga ko abantu bari divize hagati na hagati, bamwe yagize neza abandi yakoze nabi, ibintu nk'ivyo. Ariko ikibazo umuntu yokwibaza, kubera iki uciye usimbira nko ku ngoma y'icami nk'akarorero mu video mperuka ko navuze ku ngoma y'icami, hari umuntu nasimvye, umuntu bita le capitaine Micombero. Kandi benshi ngira mwibajije impamvu namusimba, n'umuntu novuga ko yatwaye igihe kigoye canke ashobora kuba yagize ko bigora, ariko n'umuntu novuga ko abantu benshi bazi nabi. Icantangaje rero nuko igihe nabivuga muri video imwe, hari umuntu yambwiye ngo wowe ngo none ngo kubera kuvuga ngo Micombero ngo ari umukozi w'ikibi. Jero nkibaza nti ego nivyo kase ku Burundi abantu bakabona kwinshi bakavuga ibicanke bitandukanye, ariko urashoboye kuva muri kokiye y'ubwoko canke sinzi ibindi wagiye urumva, ukaraba ibintu biri biologique canke ugasoma kahise aho vyanditse. Nta hantu ndabona na hamwe handitswe ahantu nta muntu numwe je ndabona haba kuri internet canke mu bitabo bavuga ko Micombero yari ntungane, ko atakabi yakoze. Bon, version ya Micombero ivugwa cyane nuko yishe abahutu benshi. Ico si version, iyo ni clair, ivyo birazwi, numva nta muntu kiretse umuntu ari déshonnête, nta muntu uvuga ari malhonnête, dishonest, nta muntu yovuga ngo nta bantu yishe. Yarishe abantu benshi. Sinabatu guse kwa n'abatutsi yarabishe, mugo ndani mu bantu bishe abantu benshi. Bo kuvuga ngo nabandi bari bamusomboye, ivyo ntibihagije yuko dufate nk'ubu nk'abirabura muri Chicago bagiye bakica abazungu 10 bagata amatracte hanze, batabazungu tugiye kubamara, ko Trump yoca afata akaja muri California, akaja Mississippi, akaja Boston, abirabura bose abonye akabatsemba ngo nibo barutanguye. Ivyo ni ide z'abarundi ntumva iyo bazivana. Na Hitler igihe bamutsinda ntabwo baciye bavuga ngo reka ngo abadagi bose tubatsembe kubera aribo batanguye intambara. Baravuze uyu mugabo turamutsinze, intambira hagaraye, reka turabe ko tworaba abantu bakoranye tubahane ku vyaha bakoze. Mugabo Germany, abadagi ubu barumvikana, abanyamerika barumvikana ubundi bwoko, kubera bavuga ati simwe ico uwo mugabo Hitler n'abanazi wiwe bakoze ntabwo igomba gufata ngo kice kiba icago kizokwama ari ntabanduka ku badagi bose. Ivyo abarundi foko babitahura. Niba hariho abatutsi bagiye nko mu Rutovu bakica abahutu benshi, zuba ko umututsi wo mu Kayanza, wo mu Cibitoki, w'Ingozi aca yisha ivyo vyaha vy'abantu babikoze, abantu bararondera abantu bakabahana, hanyuma bagasubiza igihugu mu butungane. Ari naho nk'akaroro navuze nko kuri Buyoya, nubwo nuvuze ngo narihenze, igihe c'intega n'Imarangara ntabwo yaciye afata igihugu cyose ngo agiturire. Namvuze ko nivyo ngo hari abandi bapfuye hirya no hino, muga ntabwo igihugu cahiye kujya kwa Micombero. Ivyo nukuri jewe ibintu vyo kuba maronete sindabikunda, kandi sindakubwira uko ndabibona. Mbo ikindi abantu benshi batabwirwa ku ruhande rundi nuko ngo hariho abantu b'abahutu nuvuga ko barusomboye, to be honest, ngo aribo batanguye gutera epfo cyane mu ntara z'epfo. Ndaja kubisoma ngahanda bifite mu gitabo mugabo. Kandi ivyo bidasigura yuko nkuko nabivuze umuhutu wese ari mu Cibitoki canke mu Kayanza yo kwishura ivyaha vy'umuhutu yakoze mu Rumonge. N'abanyarumonge wanashaka neza ko atari abahutu bose bari ku rugo rugamba batangujwe. Bo ikindi kandi iyo version urashobora guha n'undi muntu ahubwo akubwira, nahuye n'umutama ejo bonabwira ngo no, ngo nivyo sivyo, ngo kubera ngo abo bantu ngo ahubwo ngo nabakongore baba mayimayi, ngo Micombero ngo yari yarishe, ngo yagiye kurukita muri Kongo, ngo baze bica abatutsi ngo ronke ngena hunya abahutu, ngo yari pla bitasimbananiye.
bo ndavuga ivyo bintu ntivyumvikana muzenda kubaha mugabo sinumva ukuntu umuntu yoja kurondera abantu baze kwica abantu biwiwe kugira uronke akajya kukwica abandi ivyo ntivyumvikana yarashoboye kubica atari arica abantu biwiwe yarashoboye gufata inkoho n'amatractor agata mu mazu y'abantu yifuzanya bakavuga ati raba bategwa kudutera kandi tubotere nta mvu n'imwe yari gutuma aja kurokita abantu muri Kongo kuja kwica abatutsi kugira ngo bice abahutu iyo version jewe ntiyanyuze. That's me. Je nkoresha umva logique umutwe mfise ndakoresha logique umuntu nkamumviriza benshi n'abantu nubaha bize barize bari banaharuse cyo ko batabari mu ntara zose mugabo nkavuga nti cyeco ntikinyuze voilà nuko je meze ndavuga nti ntikinyuze. Back to Micombero ku bantu bagifise amadidane jewe ubwa mbere iyo mfise amadidane ndashobora gusoma ibitabo entre temps igihe nariko ndarabanyere ku bintu vy'u Burundi nararondeye ibitabo bike igitabo ca mbere nashoboye kuronka niki ca Sylvestre ntibantunganya Burundi démocratie piège ni impapuro nyinshi cyane ushobora kuzogisoma uronse umwanya hanyuma ndarondera n'ikindi kuko benshi bavuga uri gusoma ibitabo by'abahutu oya narasoma n'igitabo cy'umututsi w'umusirikare wanashaka yabaye mu bisongerezi yitwa Joseph Rugigana ma vérité sur l'assassinat d'Ondadaye. Okay, bon narasomye n'ikindi mugabo kiri en ligne siniwe ndakigura kuko kugura ibitabo ino biragoye kushipinga birazimvye ikindi cyo kiri muri digital ca Gracier Rukindikiza nawe nyene yaranditse ndamaze kusoma ibintu vy'iwiwe nawe nyene yari musirikare yari muri detail sécurité yandadaye n'uyu yari mu sécurité yandadaye ni nawe yamukuye muri mu Kirimba ahantu yarari bon mugabo sio ndiko navuga ko ndikuva ko ndiko ndasoma ibitabo nkavuga version y'ivyo novuga biri officiel abantu basotse ati je ndavyasumye natwaye Burundi ndo mu historien ivyo ndabizi nahe ndanahari jewe nanje narabaye mu gisirikare cy'u Burundi ibintu ndashobora kuvyandika kandi bafise donc iyo stature. Bo ikindi ushobora kuja kuri internet Google Micombero ntabwo Google dufana ikintu Wikipedia nta kintu nabahemvye I just go there ntuze ya mbere ibonetse ngiyi bon ya mbere niyo Wikipedia Micombero murindire. Okay, sinzi ko muri kubibona urana ko bavuga he's a de facto military dictator bo cyurumva ko bimera ko ari mu dictator bo washaka kuzura soma hirya no hasi gose vyose kugira ubisome kubera baravyanditse vyose ariko ikintu gikuru nagomba kuvuga ko cyane yisije ndiko nuko bavuga ngo his role in helping to crush and attempt the coup d'etat in October 1965 donc umva ko habaye coup d'etat muri 65 yari gizwe n'abantu b'abahutu bagomba gukura intara ubwami ico gihe mwibuke ko umwami ari we yaragitwara nubwo nibaza ko atara ari mu gihugu mugabo niwe yaratwara umwami Mwambutsa wa Bangiricenge hanyuma muri 1966 naho akura uwo mwami amuhashira umuhungu wiwe mu nyuma no muhungu we aramukura kwanza bavuga ko ari nawe yamwishe mu nyuma yazaho umva niwe yishe nuwo ujya mwami wa nyuma Charles Ndizeye mu bushize namwe navuze ururimi rwaranyere mvugira indi zina Charles Ndizeye urumva ivyo biranditswe mu mateka cyangwa cy'abanyarwanda biranditse ngaha baravuga ko ikindi Micombero nibi dissent was repressed donc hagize uvyura umutwe yaramufyonda and 1972 an attempt to challenge Micombero's power led to genocidal violence against the Hutu population. Urumva biranditswe biri ngaha biri kuri internet nta kuntu wewe uri kuravuga wandika udukommente kenshi na kenshi isura anonyma wovuga ngo niwe uzi histoire y'u Burundi gusumvya aba bariko barandika ngiyi Britannica nibaza ko kiri popular britannica.com. No other event casts greater discredit of the First Republic than the genocidal killings perpetrated against the Hutu community in April and May 1972. And although Hutu initially killed some 200 Tutsi, umva ko nivyo abahutu nibo batanguye kwica abantu ultimately nawe Micombero acaza kwica igihugu cyose benshi bavuga ngo the carnage umva ni carnage
yatwaye abantu nka 5% de la population and virtually eliminated all educated Hutu, yica abantu bose b'abahutu bize n'abandi barahunga. Ngibi sije ndiko ndavyandika Britannica. Bon, ukaza ngaha ni nyene ni historical, ariko nayo nyene iri viable, nayo nyene ubona ko bavuga Hutu executed Hutu in 1972, steps against Hutu 1972. Donc biranera ko hariho ko bahuza bose unanimite, nico terme ndi kurondera unanimity ku kuntu uyu mugabo ari umugesera, ari umuyobe. Ivyo genda ashobora kuvyemanga, ubwo rubanza ndaramuciriye, peu importe what icyo umuntu wese yiyumvira. Uyu mugabo yari umumenja 100%, yishe abantu benshi, abahutu, abatutsi n'abaganwa. Uyu mugabo yishe, kandi yari umukuru w'igihugu, yari ashobora guhumuriza igihugu. Hakiriho umwami, hagize abantu bagumuka, ko no kubama abantu baragumuka, muzo kumva bayina mujandi, muzo kumva maconco bakirima, nta bihumbi n'ibihumbi bagiye bakwirikira ngo mwebwe ko muri ko kirima ari ubwoko, namwe ubwoko kandi abahonye, ko maconco ari ubwoko ariko ubwoko ndabahonye, ko ina mujandi ava mu ubwoko ariko ubwoko ndabahonye. Ivyo ntabwo ari rezo nimwe yotuma maco uyu mugesera yica abantu bangana kuriye, agasubiza igihugu mu humbi n'ubu tutazopfa turivuyemo. Ivyo il faut consolider la vérité. Voilà. Okay, ivyo bitihwe. Ibindi nakoze, narasomye ibitabo iruhande yo gusoma ivyo kuri internet ubonye, niho navuze nteka ndabe ibitabo vy'abarundi. Reka mpere kwanza kuri Monsieur Sylvestre Ntibantunganya muri le Burundi la démocratie piège. Yaranditse iki gitabo kivuga ngo, yaranditse ku page ya 55, page 55, aravuga ngo le 18 octobre 1965, ari gushira kwa matariki s'il te plaît. Une tentative de coup d'état a été menée par des hommes politiques et des militaires hutus. Numva abahutu bavuga ngo ntavyo twakoze cyangwa ibiki, uyu n'umuhutu mwene wanyu ari kuvuga ko bari bateguye coup d'état. Elle était suivie par des assassinats dont ont été victimes des populations tutsi des localités de Bugarama, Bukeye, Busangana dans la province de Muramvya. On va ko hari abatutsi bishwe. La répression de cette tentative de coup d'état et de ces assassinats ainsi que le purge mené par les tenants du pouvoir au sein de son opposition à la faveur de ces dramatiques événements ont facilité la réalisation du coup d'état militaire de 28 novembre 1966. C'était une victoire du groupe qui comprenait en grande majorité des Tutsis et se considérait comme des progressistes, le groupe Casablanca. On va voir un groupe avec Casablanca na Monoronvia, on va Casablanca ko yari itsinze. Akacabandanya kuri page 66, ce coup d'état a révélé une autre dimension à caractère crânique dans le conflit burundais et qui a culminé dans le génocide des Hutus de 1972-1973. Bon, ushobora gukomeza ubandanya usoma mugabo ivyo ndumva ko biri clair, ko bivuzwe neza n'umuntu. Ntibantunganya yari umwanditsi, sinzi imyaka ntibantunganya afise, mugabo n'umuntu historia to start with, umva histoire yari yize, yaba umumenyesha makuru, yabaye muri politique umwanya muremure, yabaye umuperezida w'igihugu. Nibaza ko ibintu yabitohoje akavyandika ari uko yabivuze, kandi uvuga ko ari mu bantu modere. Voilà. Hanyuma kandamwubahirize igrade yiwe mu ndindire gatoyi. Hariho umuntu ihatse kumpitana ngo nise umuntu general kandi ari general major, je ibintu vy'amagrade y'igisirikare ntiwobimbaza. C'est pas très important, ariko umenga ni general de brigade Rugigana. Umenga ico kintu nacumvise, general de brigade Rugigana. Ah oui, general de brigade, ok, mu abantu mwe, general de brigade retraité. General de brigade Joseph Rugigana, ma vérité sur l'assassinat de Ndadaye. Mu majambo make Rugigana yari ngwashinzwe sécurité Ndadaye, mvuga ngo icyo bita sécurité erwanye. Hanyuma aragenda kwa Ndadaye, amukura mu ngoro yiwe bariko barabatera, amushira mu kijomamfu kijya kiduga kiblende, aramujana amushikana muri kamuha n'ibikwikira. Ivyo mu soma gitabo canke mu kumvira za BBC yagize ibiganiro canke naravuze ivyo nasomye. Bo ariko ico cyo nashaka kuvuga ko
avuga ko nawe yanditse ku gitabo ku page ijana na rimwe 101 101 page. Okay, aravuga ati ushatse wosomera no hejuru, aravuga gutya. Bon, ndabikiye hagati ko ni vyinshi cyane kumbure n'ibindi mwoba mutari muzi mwebwe mugabe kampere hejuru. Aravuga kuko ku titre avuga ngo le régionalisme au sein de l'armée a-t-il joué un rôle dans la crise de 93 ou 93. Acavuga ati c'est un sujet presque tabou, donc ni ibintu bitavugwa cyane paradoxalement, ariko naho biri uko le dire vous fait passer pour un régionaliste. Urumva ubivuze nibo baca bitanga mu régionaliste. Mais souvenez-vous de ce que l'on appelait l'affaire ntungumburanye. Iyo affaire je ntayo nzi, to be fair ntayo nzi jewe, abayizi mu yimbwira mugabo not important for this discussion. Ngo mu gihumbi kimwe cya 1971 aba officier n'aba intellectuel bo muri Muramvya babaye accusé, nuko babaye ko accusé de fomenter un coup d'état, babagirije ko bariko bategura coup d'état kuri Micombero. Le verdict tombe le 27 février janvier 1972. Igifaransa kirangora cyane kabisa. Au terme d'un procès resté dans les annales en raison du caractère ubuesque des accusations. Donc, barabacira urubanza. 9 condamnations à mort sont prononcées, mais suite à une pression nationale de l'Église catholique notamment et à une mobilisation internationale, les peines de mort sont communées en peine de prison. Donc bakirwa gupfa abantu 9 umva bateguye gutengo gukura mu Combero, hanyuma bakirwa gupfa abantu 9 mugabo harabaho pression ya Église shengero ry'abakatolika n'abantu mpuzamakungu barabareka barabafunga. Bon, l'affaire va laisser des séquelles entre les Tutsis de Burundi et ceux des autres régions. Bon, on va ko vyateye amacakubiri hagati y'Abatutsi nabo mu zindi régions. Bon, ariko ico nagomba kuvuga ni iki kiri important kuri iyi kandi ko ndavuga les Hutus eux n'oublieront pas d'autres conjurés dans une autre sombre affaire de coup d'état 2 ans plus tôt en 1969 ont été passés par des armes sans pitié. Les Hutus ont été exécutés, les Tutsis graciés, une justice très sélective donc. Aravuga kandi ngo en bref, en 72, les rebelles Hutus ont attaqué et tué des Tutsis dans la région du sud de Burundi, au long du lac Tanganyika, Armongue, Nyanzarake et ailleurs. Les récits sont sanglants, bien sûr. La pression qui a suivi cette tuerie a été pire encore. Elle a touché tout le pays. Des élèves, des instituteurs, des étudiants, généralement, tous des Hutus qui savaient lire et écrire ont été emmenés, tués, atrocement jetés dans les fosses communes. Sinzi ukundi wobisigura, sinzi uyu muntu kuvuga ngo yari umwiranda yari karakiza ubwoko bwiwiwe. I don't think so. Bon, ari ikintu yatanguriye ko uyu rugiga nuko hoba habaye kudeta zibiri, imwe igizwe n'abahutu, mugabo abahutu bose baciye bicwa barashwe, mugabo abatutsi bagize kudeta ubutaha babagira ikigongwe. Urumva ati no hatangiye ko nako ubutungane bugoramye, ariko aciye asimbira mu 1972 aravuze ko abantu bishwe, abanyeshuri, abarimu, abanyeshuri kuri kaminuza na cyane cyane abantu bose bari bashobora gusoma no kwandika, barabafata barabica babata mu mafosse commune muri bya binogo bariko barazuragura muri severe. Bon, sinze ko izi version zisa nizo severe kiratora, niyo handi hantu umuntu ira gutora source, mugabo mu vy'ukuri umuntu avuga ngo Micombero yarameze kuriya nibaza ko afise faute de caractère canke de raisonnement. Nubwo biyavyo ngo undi gushikira ubwoko ugacuvuga ngo kubera gende muri ubwoko ngo uyu muntu nogoma ndamusiga amata canke ibintu nk'ivyo, nibaza ko se ico gihe nico gituma twoguma turiko turicana. Ubudagi ikintu cyabakije nk'abazo ikintu cyabakije baravuze bati abanazi aba bantu bakoze amakosa, nubwo aradagi bene wacu bakoze amakosa bagomba kuyahanirwa. Twebwe b'abadagi tutakoze ico caha tubandanye twubaka ubudagi buhagaze neza. Bo ubwo vyagomba ko umutuza avuga ati Micombero yishe abantu atatse kubica, twebwe nk'abandi batusa atakintu twiyagiriza, ivy'amacyombe ntibituraba ntibidutusha nta turibandaniriza. Abahutu ni kwa kundi niba hari ikintu abantu bisha ahantu separo abantu bishwe ibuta, nta kuntu uvuga ngo woja gusigura ukuntu abantu muri seminaire bicwa, abanyeshuri muri seminaire n'abantu bariko bigira ivy'Imana, abantu babishe bakoze nabi peu importe ubwoko bwabo.
nawe ubwoko bwoba burimwo nta kuntu wojya kubashikiye ngo nuko bari mu bwoko bw'iwanyu, kandi ntibica bigufata kubera bari mu bwo bwoko, kubera wowe ntabwo wari muri abo baja kwica. Urumva? Mvuze menshi ntagomba kuvuga, ariko nashaka kugaruka kuri Micombero, kuri jewe verdict est tombé, numumenja ndamukatiye urubanza ubunyene bwo gupfa. Sawa, mugira umunsi mwiza, tuzosubira. Bye.